Inyifato y'abatwara igihugu ngo ni inyifato icanishamwe Barundi bahuye n'ivyago vyabaye mu 72 hamwe n'abasigaye. Ivyo bivugwa na Aloys Niyoyita abandanya avuga ko ari ububeshi bwa politike ngo leta y'u Burundi itigeze ivuga ivyabaye mu 1972 ntiyoza kubivuga ubu. Kurikira Aloys Niyoyita umwe mu mfuvyi zo muri uwo mwaka. Abantu baziriya ivy'irya tariki nivyo harapfuye abahutu benshi ariko bazokubwira ko hapfuye uhereye nko mu Rumonge harapfuye abatutsi benshi. Inyuma y'intambara yabaye mu gihe bagenda barahagarika abantu hariho abatutsi n'abahutu mu zindi ntara nivyo abahutu babaye benshi ariko hariho n'abatutsi hariho n'abaganwa bo mu zindi ntara bagiye barahagarikwa baricwa. Kubwanje mvuga nti nububeshi politique bwa kino gihe kubera iki? Kubera ko iyi tariki sinabonye ivugwa nkuko mu mwaka w'ibihumbi 2005 mu mwaka w'ibihumbi 2010 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu kwezi kwa kane sinigeze numva intwaro y'Ubujumbura iriko iravuga ivy'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 n'ubwicanyi bwabaye. Ikindi vuga nti nubeshi bwa politique nuko hariho imyaka y'igihumbi kimwe amajana 1988 hapfuye abatutsi benshi cyane Ntega Marangara mwese murayizi. Hariho imyaka ya 1993 inyuma y'ubwicanyi bwakurikiye igandagurwa rya president Melchior Ndadaye harapfuye abatutsi benshi cyane. Muri kino gihe turafise abana b'Abarundi bafite imyaka ishika ku 25 batigeze baba mu matongo canke mu mazu yiwabo baba mu makambi y'impunzi ari hagati mu gihugu. Iyo tariki yaba yibukwa n'umutima mwiza kugira ngo yibuka Abarundi abahutu n'abatutsi bapfuye ico gihe vyobaye vyiza cyane. Aloys Niyoyita aheza hamagarira abanyepolitike kudafatira mu kivunga Abarundi bose kuko ngo saba Hutu bose bishe kandi sinabatutsi bose bishe, ahubwo asaba ko ubutungane bwofata ijambo abishe bakabihanirwa bagahamagarwa imbere y'ubutungane. Abarundi muri rusangi n'abanyapolitike harageze ko duhagarika kuza turafatira mu kivunga ngo abahutu bagize ibi ngo abatutsi bagize ibi. Saba abahutu bagize ibi, abatutsi bicanye. Ni umugwi w'abatutsi bari ku ntwaro n'umugwi w'abahutu bari ku ntwaro bariko bakorera mabi Abarundi. Iyo migwi y'abatwaye bakica Abarundi iyo barika CVR bakaberekana bakaja imbere y'ubutungane umwe wese yagira ivyo yakoze. Abarundi bakavuga bati niba ari kubagira ikigongo cyangwa kutabagira ikigongwe mugabo bareke gufatira ngo abahutu ngo abatutsi. Ivyo bintu ndabivuze ni bwabo beshi bwa politique. Nibaza ko hageze ko Abarundi muri kino gihe tworabana amaso mu yandi abahutu n'abatutsi tukavuga tuti ibi vyarabaye kumwe mu migani y'ikirundi bavuga bati harabaye ntirikabe. Tureke abana bacu ugwaruka rw'Abarundi rushasha abahutu n'abatutsi n'abaganwa n'abatwa n'abakunda kwibagira bamenye ko Uburundi buri imbere ni gwabo. Tubareke biyumvire ivyabo biyumvire kubaka kazoza kabo.